none umukenyezi yitahuye arangwa n'iki? Arangwa n'iki yitahuye arangwa n'iki? Arangwa n'inyambaro, arangwa n'imishatsi miremire canke migufi ya Sandrine n'amatrase. Umukenyezi yitahuye umubonera mu ngeso, mu ngendo, mu bikorwa, ahantu hose afite ubuzima bwiwe bwose urashaka kuvuga uwo mukenyezi yaritahuye vraiment. Jewe ndi umukenyezi yitahuye yaciye igihe kinini cyane, mbwa narigeze kuba umukenyezi atitahuye. Hello bakunzi bacu muraho murakomeye ndibaza ko muguwe neza bien. Okay. Jewe nitwa Sandrine Nizigiyimana. Nitwa Lilishu. No musi rero n'umusi ushushe, umusi udasanzwe, umusi w'imboneka rimwe mu buzima bwacu tutari bwigere tubona. En fait n'umusi spécial. Turabatumiye rero mu kiganiro cyacu tuza kuvuga ibintu biri spécial encore nkuko natwe nyene dusanzwe turi spécial. Ego kandi ni rya mbere kino kintu kibaye tumenyereye ama synergie ku ma radio ariko ubu ni rya mbere synergie ku ma TV. Okay. TV online. Yes. Woman TV na Yidagadure TV. zagize gutya mariage. Mariage turabere zigende. Navuze media. Ewe. Bon, turidagadura Navuze media. Iramenetse. Oya, niretse. Nibi biri muri kamera Ibigwanga. Okay, ni mention Samsung. Entre turidagadura ni turiba bandi ngo twifata ni woman yidagadura. Umugore yitahuye yidagadura. Ngira muravyumva woman yidagadure. Niko ino synergie yitwa kuri manzi kuri kwifotoza abagore b'iki gihe yatari uno munsi rero turaza gukora kuri sije tuzoza turabaha amasije atandukanye mugabo kuri kado y'umukenyezi ariko uno munsi hariho sije dufise canke Kena Sandrine umukenyezi yitahuye. Iyo teme yacu tuza kuvugana uno munsi umukenyezi yitahuye. Jewe ndi umukenyezi yitahuye yaciye igihe kinini cyane, mbwa narigeze kuba umukenyezi atitahuye. Ubu kuri uno munsi no tariki uno munsi muko muraba kino kiganiro ndi umukenyezi yitahuye. Nawe nakuze ndi umudada yitahuye ncamba umukenyezi yitahuye byose bica bi exposant de ditahura gose ubugeze ku rundi rwego rwo hejuru. Okay, none umukenyezi yitahuye arangwa n'iki? Arangwa n'iki? Yitahuye arangwa n'iki? Arangwa n'inyambaro, arangwa n'imishatsi miremire canke migufi ya Sandrine n'amatrase. Arangwa n'iki finalement? Nivyo tuza kuyaga turaza kurabira hamwe nawe urashaka kutwishura bice kuri commentaire ukavuga ati umukenyezi yitahuye ameze uko. Umukenyezi yitahuye umubonera mu ngeso, mu ngendo, mu bikorwa, ahantu hose afite ubuzima bwiwe bwose urashaka kuvuga uwo mukenyezi yaritahuye vraiment. Uri umukenyezi yitahuye ntidushakisha umuravye gusa ivyo akora n'imvugo yiwe. Hari umuntu ariko aravuga umuntu yitahura mu biki muvyo yakoze mu bintu vyinshi, mu mvugo, mu ngendo, mu nyambaro, mu bintu vyinshi no mu nteko, mu gikoni umuntu ashobora kuvuga umuntu yaritahuye. Urazi guteka Sandrine? Ndabizi niko kumenga je no muri zitashaka kumbura ngo sinzi wenda ko urazi guteka. Ndabizi kiretse inoze iki nete z'ibigori. Ireke z'ibigori nzitaze guteka nuritahura urumva ko ari hano atari ubwo ndatwe cyumba mucenda zikuteka ibiharage, isosi y'inyama, isosi y'indagara, n'umwungu ntabyo, isosi y'intete, isosi y'amateke, n'ubugari, n'ubugari bw'ingano ntabwo. Yesu we nturitahura. Ati cyane mumva ko ataritahura mu nteko neza ntahagaze bien. Muga duhari kugira ngo tuzafashanya wowe utaritahura kugira ushobe kwitahura. Sandrine yaje kuvuga yuko umuntu amaze kwitahura bisanzwe uri umukenyezi amaze kwitahura hariho comportement ugira y'umuntu yitahuye nyene. Akenshi Sandri twakuze tubona umengo umukenyezi umenga n'umuntu ari sous-estime, umenga n'umuntu wo hasi cyane, umenga nta jambo apara umengo kandi niko byari bimeze. Oya kubera imico ya kera y'ikirundi numva umukenyezi yitwa umunyakigo afite yaguma hariya mu kigo kandi ikigo ni hariya mu rupangu ndani hariya mu kigo hariya batekera afite ahantu kwirembo kibarabara muri saro
umukenyezo haza abagabo gusa muga uko ibihe bigenda bihinduka niko n'umukenyezi abona valeur yiwe. Dushimire na Yesu si ibihe gusa, dushimire na Yesu Kristo twita turakijijwe, dushimire na Yesu Kristo niwe yatumye abakenyezi turonka ijambo kwa. Yes, big up Jesus. Uramuzi Jesus? Jesus ni papa wanje. Ni papa wawe. Toka Jesus yakuzaidia. Yes, ni papa wanje vrema. Yesu yaravyaye basha. Ni papa wanje daddy. Ni umudadi wanje. Yes. Nagira daddy rujya cameraman. Uretse. Oya, umukenyezi yitahuye arangwa n'ibintu byinshi vrema. No mu mvugo umukenyezi yitahuye urashaka kumumva. Urashaka kumva umuntu muko murayaga kubwira ibintu amajambo y'ubupfu, amajambo apfuye. Muko murayaga oriye kuyaga imigambi nimba ari umukenyezi yubatse muvugana ivy'urugo, nimba ari ku kazi muvugana ingene akazi kogenda neza. Muga umukenyezi atitahuye urashaka kumva nimba muko murayaga ivy'akazi ashaka kubwira ibintu bituma akazi katogenda neza. Yes, kandi umukenyezi yitahuye ari sûr de lui-même, donc ariyemera avuga ati iki kintu ndiko ndakora ndi sûr naco, donc ariyemera akacemeza abandi. Umugore ataritahura ni hahandi avuga ati aguma kopya Sandrine ko yagize udutrase tubiri ngaha anye kandi ngira udutrase tubiri nanabwiye namwe agire nitubiri isani nitume byose ni musani. Urashushe Igitega murashushe. Okay, arangwa inyambaro, imvugo, inteko. Hari abakenyezi batazi guteka, bashazi guteka icayi gusa n'umukate. Umukozi agiye uwo munsi mu nzu haba skandali. Umukenyezi yitawe atagaza kumenya guteka, kandi kumenya guteka ntibigoye basha no kuri ndabasavye basi tudocisha ibiganiro vyo guteka. Duteka umuceri, duteka inyama, duteka indagara, Sophie ntete tuzobirya na kamera. Kiraga kandi umukenyezi yitahuye nuko no munzi wiwe hategezwa kuba hasa neza, isuku, yego, kumesa ukagorora ibintu byose si umukozi. Sando akenshi murananaliza ingo nyinshi aho usanga umukozi niwe akora byose, ugasanga amabuja kubera adashaka ko umukozi agenda ntari karamukurikirana. Ugasanga rero munsi y'imeza cyangwa amasafuriya yarirabuye kubera iki? Kubera atakakurikira umukozi motife ngo ntagende. Ugasanga rero umukenyezi ntaramenya ko yitahuye mu bisanzwe, avuga ati igikoni ni c'umubone, igikoni ni c'umukozi w'umuhungu, arimenya Jesse fi gusa konja araba kwisandi nzira ko imeze neza. Ugasanga rero mu cumba abika y'umubone uwo ntaba ari umukenyezi yitaho, agwaye bidakunda nyene, bidakunda ko akora umugabo ari abagwaye. Mugabo nashaka gusasa iyo umugore yagwaye. Sinzi abagabo muramusasa, hari abadasasa, mubi yase gusasa nta kundi mbona cyaza agira isuku. Oya, ibyo nibaza, ivyo wibaza mugabo sivyo. Uti gute sivyo? Kijya cumba cawe wewe mukenyezi n'umushinga nahe wawe ni cumba kiri sacré, nta muntu afa kuja wari we wese. Imagine urungitse umukozi, none umukozi igihe bavuga yuko mugiye kubana karamata yari ahari kugira ngo umubwire ngo azogufasha hariya anye. Niyo mpamvu rero ari ibintu biba ugasanga umubone yatwaye inda y'umupatron kubera iki? Kubera ivyo nyene. Umukenyezi rero yitahuye aramenya limite, aramenya amalimite atanga, aramenya ordre atanga mu rugo rw'iwiwe. Umukozi afise limite, ari hana agera ntarengane, urumva aba stoppe. Icumba rero ku mukenyezi yitahuye, icumba ntagiha wari we wese ntiyinjira mu cumba. Tuze neza Lili, umukenyezi yitahuye kandi arasenga. Yes. Muri iyi periode tugeze muri iki kinjana ca 2021 umukenyezi adasenga vraiment afise ikibazo. Paske hari ibintu biza ukabona we ntubishoboye, umugabo wawe ntabishoboye, umwana wawe ntabishoboye, abavyeyi ntibabishoboye, nta wundi muntu agishoboye, ariko ufukanye ugasenga Imana ikakubera inyishu. Nayo inyishu itoba yaje ubwo nyene, muga ukumva kuremye, ukumva ko wasavye ikintu umuntu arengeye. Donc abantu bose bari mu isi bakomeye abarengeye cyane, ari hejuru ashobora gukora ikintu gikomeye.
ndabasaba mu bakenyezi mwe nimba waritahuye bien umenye ko isengesho ari ikintu kiri fort kugira wubake urugo rwawe ataruka uta hari abakenyezi rero benshi bashobora kuba bibaza yuko kuba umukenyezi yitahuye ni ugusha make up ya cane ukatusha twa tuntu two ngaha natonzi utu twogaje utu wisiza gutya ari umukobwa mbona pembeni oya nago mazuminga oya mwavuganye uravyumva hari umukenyezi ushaka kubaza nisize mukorogo niko kwitahura canke ati mukorogo kwiyambiza mukorogo wahora wiravuka ceceka inzoga niko kwitahura Jean hari abakenyezi barabizi bibaza ko ari uko kwitahura ukasanga kwambara ikirato c'amahera menshi ngo niko kwitahura kugira gute ugasanga rero ugumye wabanditse sinzi bandika wabanditse ukaguma gucyanye niko kwitahura ivyo byose no kwihenda umukenyezi yitahuye ivyo urabigira bon ni no gute responsabilité bari responsable aba donc si ibintu bituma bavuga yaritahuye no uri responsable ku kazi uri responsable ku kazi kawe icujejwe muhira imbere y'abana imbere y'umugabo imbere y'umuryango uri responsable barashobora kuvuga ujya mukenyezi yaritahuye me ibintu byose umenga sihuri umenga uri umubebe ari abakenyezi bameze nko tubebe tujya baha akabibelo ubutaritahure tuba abakenyezi rero bari strong mu bintu byose mu madomene yose umukenyezi bamwita amaboko igihumbi twitahure mu bintu byose dukora tube abantu bitahuye kandi hari igihe abagabo baducishamo ijisho bakavuga ngo urya ngo wapi me hari igihe biba bituvuyeko kuko atabaritahuye twitahure dushayininge tube responsable ahantu hose baze baravuga ndagiye ugiye hehe saza ngo mubereke ko witahuye donc umuntu yitahuye rero atavuga ngo kwasanzire wabonye rero hari abagore baba bazi ko guca niko kwitahura n'abagabo oya niko kwitahura oya kandi turidagadura uragira n'agere nta kimwe niko kwitahura oya afite turashaka kuba baritahuye muga jaho wogira inzigo ufuma ugira amafyeri kugira inzigo ufuma ugira amafyeri ndakunda abantu bafite amafyeri ega amafyeri navyo nyene biri inzigo oya ok en fait you need the beat tugiye kuza turaba ama emission atandukanye ku bakenyezi amasije atandukanye muri no synergie yacu ino emission uzoyikurikira kuri Woman TV canke Idagadure TV tukwibutsa ugire subscribe na s'abonner niyo subscribe niyo s'abonner ugire j'aime ugire commentaire mu kirundi s'abonner gufyonda kuri ndemeje gufyonda subscribe akantu nese gufyonda nakantu ufyonda kamera wo ufyonda nagomba mukure abaterasha bavugisha sawa murakoze tubashimire rero bakunzi ya Idagadure TV na Woman TV mu kiganiro Woman Idagadure ni kuvuga ngo umukenyezi idagadure shininga doherwa ari ukuntu rero usanga urugo rwatwaye umuntu dusamasije menshi tuzoyakorera ko ariko usanga umugore yatwawe n'urugo kuburyo no kwidagadura ntidagadura uretse ivyo navyo biri mu kiganiro atitahu akaguma afundisha inyo y'umuntu umusheri we yataha akaguma abuda ivyo ni bikora umukenyezi yitahuye wavuze ikintu ati umukenyezi asenga nawe nyene bari yitahuye mu bisanzwe y'abantu rero bibuka gusenga si twa abakenyezi baba bibuka gusenga kubera bashaka ibintu ku Mana bapafita ibintu ku Mana iyo bitariko biragenda neza hasha arambara araguridira n'imitandiyo bakaca baja ku karamba zona mana urabona Sandrine yaguze umuduga w'amacancisha kwa mazi nanje mana ndashaka naronka umuduga rero ukatubona gusenga kandi ntavyibuka yibungenze rero mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu abameze neza ko munani abonye ko amasome nasigaye acaja gusenga wose umugore yitahuye mana ndakwinginze rero nzovyare neza urumva ahengera hagomba hagera donc twege guprofita Imana twiwe umugenzo kucime imisi yose kwidegenza maze tushe tuba abakenyezi bitahuye twidagadure je ndarangije ciao ciao